burya mu Burundi hari amahirwe menshi. Ayo mahirwe ni kubera kuko hariho ibintu byinshi bitaratora umuti. Business ni iki? Ni kuronderera inyishu ingorane. Utoye inyishu ku kibazo ubutoye business. Mu Burundi rero kora bavuga ngo hari ibintu byinshi bitagenda neza, hari ibintu byinshi bitaratera imbere. Na mahirwe menshi dufise yotuma ahubwo no munsi tugira iki? Dutera imbere cyane gose. Ariko rero mbega business ni iki? Business si ibintu bigoye. Business no gufata ikintu cyari ngaha ukacugishira ngaha, ikintu no gukura ikintu ngaha muri ville ukacukijana muri quartier, ugikuye muri ville ku gihombi muri quartier ucugishira kuri 1500. Iyo niyo business. Hari umuntu numvise umugenzi yambwiye ngo ujemaranye ibihumbi 200 imyaka hafi 2. Narabuze ico no bikoza. Imyaka 2 amahera yarabize. Ubumenyi niyo mpamvu kenshi uzurabe nk'akarorero nka TikTok. Siyo muri Chine. Yego. Ariko usanga ama algoritme yo muri Chine abajene b'abashinwa ntizobereka abantu bariko ratamba baryoherwa bariko baranyonza ibyo banyonza. Bo ama algoritme aza kubereka umujene ya créer entreprise areka akora kubera iki bo barazi yuko birafise akamaro information uri kuraronka. Barazi ufite ico bagomba ico bashaka guha mugwaruka. Try not laugh. Ibyo ndi canke video funny. Canke urukundo. Ibyo bintu bironderwa inshuro nyinshi cyane. Mugabo mu bihugu by'Uburayi no muri za Etats-Unis ijambo rironderwa naryo kenshi ni how to comment faire quoi. Ni gute bakora kino kintu. Ego. Urumva hari itandukaniro. Ubwo byo bijya nibigaruka ugasanga bikomoka ku kuntu turegwa. Kuva tukira abana kuntu baturera. Kubera iki kenshi nakeje abantu usanga barize. Aribo usanga bari imbere mu kugira ubwoba bwinshi mu gushinga imitahe. Thomas Edison umutipe yakoze itara ampule yananiwe inshuro zingahe igihumbi n'izindi. Abamenyesha makuru baramubajije none Thomas Edison ni gute ushobora kunanirwa inshuro zingana nkuko ukaguma wabikoze. Yabishuye ijambo ryoroshe, sinananiwe inshuro igihumbi n'izindi, ahubwo naciye mu nzira igihumbi zidashika kugira nshike ku nzira ishika. Nuko bimeze rero. Baravuga ngo ubuzima bworoshe burima ubugumye, burya buzima nabwo ngo bugumye nibwo burimo bworoshe. None ko nk'ubu dufise amikoro make ku Barundi, burya ntiyarakwiye kuba amahirwe ahubwo yikurema binini. Okay, yes. Turamutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Omdi changement ndagarutse. Ibyo nipfurije mwebwe badukurikira. Ibyo nipfurije Monsieur Espera Kolo donc beje twibuka Christophe Kolo abacingira mu mashuri. Turamutse cyane. Ndabaramukije nitwa Irumva Espera Kolo. Tugiye kuyaga ibintu bihambaye. Karibu cyane kuri Agaciro Media. Murakoze cyane. Kandi rya mbere ndakeye kwavugiye. Irya mbere kandi nibaza ariko si rya nyuma. Nzogaruka n'ikindi. Karibu cyane. Murakoze. Christophe Colonine. Espera Colonine. Espera Colonine Umurundi asanzwe afise ishaka ryinshi mu guharanira ko imiyabaga yohindura ivyiyumviro. Kuko ibintu byose bihera mu guhindura ivyiyumviro. Birambabaza cyane gose kubona ugwaruka kenshi dufise ivyiyumviro bidateye imbere kuko ntihotera imbere dufise ivyiyumviro biteye imbere. Muri make rero Colon no muntu novuga ko ari umucoach muri development personnel, ndakuvuga muri l'entrepreneuriat. Voilà, yego. Okay. Nsanzwe na jewe nkora business. Yego. Kandi ku rundi ruhande ngira ngo keshi y'umuntu bavuga ko ari umucoach, rundi ruhande niyo yatangiye kwicoachinga. Usanzwe ukora ibyawe cyangwa uri umunyamushahara? Nsanzwe nikorera utwi wanje. Yego. Okay, bica byumvikana gose donc uri mu bintuzi. Mugabo ikintu noshaka kumenya. Mbega hajya iyo umuntu ataratera imbere. Dufate nk'abantu babiri. Uyu munsi umwe muha 5 million n'undi 5 million. Umwe wese genda ukoresha ushaka mu guzunguke. Hari usanga mu myaka 5 yamara yaraheze. Hanundi wasanga mu myaka 5 haweze mu miliyoni 100. Sasa bipfira he bamwe ngo baje bafata inzira igana ubukene abandi bafata igana ubutunzi.
Ico ni ikintu gikomeye cyane gose. Hariho umuhinga yavuze ngo ufata amafaranga yose yo kwisi yego ukayagabangana amangane abantu bose bo kwisi bose bakanganya inyuma y'amezi ashika kuri 3 y'amafaranga yoba yasubiye muri baba boss. Kubera urumva amafaranga kundi kibanza ciza ikibanza ciza ariko ahantu bipfira sahandi yego ndugiye ngaho nyene murashobora kuba mukora mwishira hamwe rimwe mufata inzira imwe mwese mufata bisi imwe muri mu gihugu kimwe idolari riduze ni kuri mwese izuba mwese ribarasira mwese nimba hakanye abantu banganya amahirwe uravyumva umuntu arashobora kwisanga mu nganya amahirwe ibintu byose nico kimwe ariko ugasanga mwese umwe ahembwa 5 undi 5 umwe aratera imbere undi ntatera imbere bikaca bipfira nico ngire mvuge rero bipfa mu ubwenge sinovuga ngo n'ubumenyi n'ubwenge bwo kumenya gukoresha amafaranga bikanda ndabisigure gatoya no musi mu gifaransa cyo kwita impressionisme dushaka kwemeza abantu avyumva wewe amafaranga waronse wakoze business yawe waronse inyungu hagufata ayo mafaranga uyakoresha ibintu bizima waciye ugenda kugira wemeze abantu ngo abantu bambone uravyumva donc mu buryo ucubaho ucugura ibintu ugura ibintu nico ngire mvuge hanini nshaka kuvuga ikintu cerekeye ni deni twengaha mu Burundi abantu benshi twakuze batubwira wirinda amadeni amadeni si meza yo guhombya ariko abatunzi benshi batungishwa n'ideni ahubwo n'ubu ndazi nogira amatohoza abantu bahiraniye banki cyane nabagwiza tunga ideni siribi umuntu uri kuranyumviriza ideni siribi ariko menya ubwoko bubiri bw'amadeni hari ideni ribi n'ideni ryiza ideni ribi niryo deni ufata ugiye kugura ikintu kitinjiza amafaranga la consommation ego wewe ni wafata imiliyoni 10 ugiye kugira mariage ndazi ko abantu benshi ivyo bintu birabakora ku mutima imiliyoni 10 ugiye kugira mariage nayo tuvugishanye kuri si business ni consommation muzini uri ideni kugira ugure imodoka yo gutembera n'umugore wawe n'abana bawe uri ideni kugira ugure impuzu ibirata kugira use neza mbega ico kintu guze kizokwinjiza amafaranga gute ariko ideni giza nimba uri ideni kugira ugure imashini zokoresha gukora design canke imodoka yo gukora taxi aho birumvikana yuko wa muntu yaguha ideni uzogenda ugira iki no kuvuga usavye amafaranga ajya kuvyara yandi nuko nyene bimeze rero kuri ico kintu rero imiliyoni 2 abantu babiri abarundi babiri umwe muhaye 5 uyundi 5 umwe yateye imbere mu myaka 3 uyundi nawe yagumye aja hasi nuko kuntu nivyo vyiyumviro vyabo ukuntu bashobora gukoresha amafaranga Ibaza ko nobandagirije ngaha turaza ku Okay mugabo none ubwo bwenge umure abo bagana inzira y'ubukene badafise ni haraho butangwa bahebe none oya ntitwobaheba ndakunda kubwira abantu benshi kenshi turariha amafaranga menshi kugira dufungure brochette pirawo inyama tutumere neza cyane ariko kenshi ni gake twiyumvira kugira investissement muri twebwe ivyo none bigenda gute nico ngire mvuge uno musi dufate nk'akarore nk'ubuhinga ngurukana bumenyi ugasanga ama mega ya limitere si 13 ugasanga kuva lendi gushika indi lendi wewe umara uri kuraba ibintu bitagira akamaro kandi hajya nyene yaba kuri YouTube yaba kuri hehe hari ama platform menshi yo kungura ubumenyi wo kwiga ubumenyi ukaraba abandi bantu kuntu bariko barakora ukiga ibintu bitandukanye urashobora kwiga ukuntu bakora capati atana hanwe bavyize ukuntu bakora ibiki ukaronka ama ide menshi kuko ibintu byose bihera muri ide no kumenya ukuntu amafaranga akoresha mu gihe rero udafise ubumenyi bw'ukuntu amafaranga kuko kwishyura ntibatwigishije ukuntu amafaranga tuyakoresha twarize ivyigwa byinshi cyane ariko n'icigwa c'amafaranga n'icigwa cy'ukuntu amafaranga avyara yandi mbega homme de changement nde muntu adakora ku mafaranga atayakora naho buri umunyeshure mu ruguru barakurungikira nta numwe baho kuko
nabajya basabiriza barayaronka urumva twese turaronka amafaranga ariko ikibazo ni ukuntu tuyazigama n'ukuntu tuyagwiza kuko amafaranga yose uronse uno munsi muri yo atekeye ayandi ni ukumenya rero yuko si byiza kurya imbuto umurimyi ntiyofata ngo aca ajya imbuto yose abazi yuko ivyo biharage ku yindi suka ari wazogira iki ivyo azoteragira kugira ashobore kuronka ibindi naho rero nico nariko ndavuga ubumenyi rero bugenda hari ibitabo by'abantu bateye imbere ahubwo dufate je nko muri izi mbuga dukoresha nko kuri YouTube nk'ubu turakoze kiganiro iki ni kiza gusiga gihaye inyigisho ikomeye umuntu okay dufite miliyoni zirenga 5 sero la statistique ya RCT miliyoni zirenga 4 bakoresha internet ubundi iki kino kiganiro nta miliyoni uzagushika bigaragaza ko abandi bari korara ibindi bitagira kamaro nkuko kumuri uriko ravuga jewe igihe na decide ati jengira nigi gukora bino bintu narayijoro rimwe ndiko niga kuno bagira la montage y'amavideo donc muri Adobe biragoye ubibonye mbere nejo je nabimenye ijoro rimwe rigaragara abandi bavyiga amezi menshi gukoresha kamera navyize irindi joro rikurikira rimwe gusa donc deux jours zigaragara narinze gukora video no kuyifilma neza none nivyo kuravuga nico nariko ndavuga urumva umwanya munini tumara turiko turaba ibintu bitatugirira akamaro kandi umuntu yo kwiga umwuga urumva ubu isi ahantu igeze hariho ni monde iri ouvert ikintu cyose ushaka kwiga washobora kuciga kandi kikakugirira akamaro ukinjiza amafaranga ukeneye rero ubumenyi niyo mpamvu kenshi zurabe nk'akarorero nka TikTok siyo muri Chine ariko usanga ama algoritme yo muri Chine abajene b'abashinwa ntizobereka abantu bariko baratamba baryoherwa bariko baranyonza ibyo banyonza bo ama algoritme aza kubereka umujene ya créer entreprise ariko akora kubera iki barazi yuko birafise akamaro information uri kuraronka barazi yo fete ico bashaka guha mugwaruka twe na twebwe rero ntitwari dukwiye kuza ahantu tuguma twidoga ngo ibiki ngo narize ibiki wewe woja kuri internet ukakira ubwo bumenyi nimba hari umuntu atari ngaha mu Burundi ko hari umucoach kugira no munsi akumentoring usanga wotanga ibihumbi 5 by'idolari genda urabe documentaire genda urabe ahantu bamutumiye ikiganiro yagize ntuzoburamwo ijambo rimwe canke amajambo abiri yo gufasha ukacu hagurutse ikintu cyo kintu kizoguteza imbere nabonye kunuze ya no kuri ibi bya internet aho nivyo nkuko muri kumurabivuga hari ibintu byo kuri bishobora gufasha abantu mugabo iyo usavye internet nyene ikwereke ama research canke ibi uburonderero ivyo abantu barondera kuri internet muri Afrika dufate reka tugeranye nk'ibihugu bigerageza kumva icongereza usanga bavuga ngo try sinzi ko ari try not laugh ivyo ndi canke video funny canke urukundo ivyo bintu bironderwa inshuro nyinshi cyane mugabo mu bihugu by'uburayi no muri za Etazini ijambo rironderwa naryo kenshi ni how to comment faire quoi ni gute bakora kino kintu ego urumva hari itandukaniro ubwo byo bijya ntibigaruka ugasanga bikomoka ku kuntu turegwa kuva tukira abana ukuntu baturera reka ngira icyo ndabivuzeko kenshi burya education irahiye igihugu kugira gitere imbere birasaba yuko bica muri education kuko ugerageje kuraba burya n'umukoroni umubiri ikintu cya mbere yazanye ishuri kugira tubanze twicare atwigisha kwishura n'isaba bari kwigishije ibintu byinshi ariko hariho ibintu bimwe udashobora kuzomenya nk'akarorero kuri dufatiye kuri ico kintu impamvu bamwe batera imbere abandi ugasanga umuntu muvuka hamwe yateye imbere wowe ntiwateye imbere kenshi biravana kenshi no kuntu twaretswe abavyeyi kuko umengo no munsi gutunga ni ngorane abantu benshi bumva nzojya bike njyame kare na hariya isoko irarema urumva nzojya bike njyame kare uko kuntu rero dushaka ibintu bike baduprogramye ivyiyumviro byo kwiyumvira ibintu bito gukora ibintu bito nico gituma uca wumva nta magara ufise yo gushaka kumenya ibintu byinshi uko umengo byava bikugirira nabi ariko igihugu cyacu turakeneye ibintu byagutse
niyo mpamvu dufise amabarabara mato ahantu hose ikintu cyose n'ibito ivyiyumviro bito ko wowe uri kw'ishure uvuga uti ndagiye kw'ishure nzoheza amashure nzoca ngenda gusaba akazi ni vyiza cyane ariko hawe uraho yavuze ati akazi kiwawe ukora no munsi kazotuma ubaho kurya kuryama n'ibindi ariko inyunguro nka muri business yotuma ushobora gutera imbere muri ubu buzima ariko kubera rero tutahawe iyo ndero turi ku ntebe y'ishure ko ne hantu hambere tumara umwanya munini ivyo batubwira nivyo twahavuye tuca tugenda gukora mu buzima bwa misi yose ntiwiyumvira gucreya nimba warize psychologie santé mentale ntuja kwiyumvira gucreya ikintu cofasha la communauté wewe uza kwiyumvira kugira iki kurondera kakazi hari umuntu aca yibaza none mbega twese tuzoba aba businessman mbega twese twagenewe kuba abantu bazokora business n'ibiki kenshi ico kibazo biragoye kucishura cuvuga ati kenshi ukuntu ndacishura si vya bose n'abantu bake bipfuza guhindura ubuzima bwabo kuko igihugu gitezwa imbere hanini n'abantu biyumvira n'abantu bashaka impinduka kugira ibicapo binini niho igihugu gishobora gutera imbere naye handi tugumanye vya kugira igicapo kinini nguce mu ijambo benshi umva ari bace bafatira ngo biterwa n'umuryango avamo mugabo jewe narashoboye kugira ibakwe y'umwaka wa 2023 washoboye guhera nzungurutse igihugu cyose kandi nasanze abantu bari ku kivi nibo kenshi twaganiriza yiyanira ibanga ry'abatunzi ivyo nabonye benshi bateye imbere nasanga atana umwe ahubwo ava mu muryango wari ukize hariho abavuga ngo ubuzima bworoshe burima ubugumye bugiye buzima nabwo ngo bugumye nibwo burimo bworoshe none ko nk'ubu dufise amikoro make ku barundi bugiye ntiyari akwiye kubara amahirwe ahubwo yikurema binini reka ndubwiraho nyene abantu benshi mu Burundi dufise amikoro make dukoresheje amaso twihweje urabona ko hari ibintu byinshi bitaba bigenda neza ariko burya mu nkundire nitize ijambo ry'igifaransa tuce tugerageza kuriganirako derrière chaque crise se cache une opportunité burya mu Burundi hari amahirwe menshi ayo mahirwe ni kubera kuko hariho ibintu byinshi bitaratora umuti business ni iki ni kuronderera inyishu ingorane utoye inyishu ku kibazo ubutoye business mu Burundi rero ko bavuga ngo hari ibintu byinshi bitagenda neza hari ibintu byinshi bitaratera imbere n'amahirwe menshi dufise yotuma ahubwo no munsi tugira iki dutera imbere cyane gose ariko rero bamwe izo ngorane baca bazakira uko nyene n'ingorane turapfuye turagowe ariko umunyabwenge wewe araba ukuntu yokemura ikibazo araba ukuntu ibyo bibazo bihari iyo bitorera inyishu kuko utora ikibazo c'abantu benshi niko ucugira hari uraho yavuze ati tangura wiyumvire ukuntu abantu igihumbi abantu igihumbi canke ibihumbi bibiri wo bakemurira ikibazo bafise wowe ikibazo ciwawe ntuzomenya niyo caciye wowe ciwawe deja kiba gitoyi kica kigenda kuko raba uno munsi WhatsApp aya ma messagerie WhatsApp n'ibindi bintu n'umuntu yagiye ahantu ariyumvira ukuntu yokemura ikibazo c'abantu ukuntu baza baravugana byoroshe raba za Facebook raba ama entreprise a propose ama solution ashika ku bantu benshi uko utorera ikibazo gikora ku bantu benshi ntuzomenya n'ubukene bwawe iyo bwagiye nico no bivugaho kuri ico vuga mu Burundi dufise amahirwe menshi cyane gose nimba bitagenda neza n'amahirwe menshi cyane yuko aba jeune twicara hamwe tukaraba ukuntu two bitorera inyishu maze tuce tuba aba boss abakire wowe nk'umukoce kenshi abantu mu coaching kenshi bon peut-être ngira ngo n'umuntu aba afise idée mufatira kuri idée bafise canke mu coaching umuntu ari muri vide mu coaching kibazo ciza cyane kenshi hariho umuntu akuza akakubwira ati jewe singiye ukubesha uno musi hari umuntu numvise umugenzi yambwiye ngo uje maranye ibihumbi 200 imyaka hafi 2 narabuze ico no bikoza imyaka 2 amahera yarabize bamuha sinzi umenga ni se wabo yamuhaye ibihumbi 200 abimaranye imyaka 2 yarahize ikintu na kimwe yo bikoza hari abantu benshi rero batwitura ugasanga n'umuntu muri we ntazi ko
ntaritora ntiyumva aho yohera kenshi uwo muntu ikintu cya mbere umuha ubanza ukamubwira ukuntu kwaguka mu mutwe ukamuha uburorero ukamusigurira ibintu muri ayo majambo uri kuravuga arashobora kuronka icyiyumviro iki kimwe gusa gituma aca atangura kwiyumvira kuko kenshi umuntu yiyumvira je simbona ikintu nokora n'ubundi benshi donc arakubwira n'abakurikira bino biganiro byacu baradushima ati wowe ndishanyuma no kuri kwa Mungu ibyo bintu ati biradufashije ngo birabafashije barumvise kumva no gushira mu ngira ibyo bumvise bibiri rero nuko baca bagaruka ati kibazo turavyumva bimeze neza kandi mwakoze ariko ntitubona aho twohera none ko kwintago nyine yogenda gute nico nagire mvuge nyene kenshi umuntu aravuga ati nohera hehe je simbona ikintu nokora kenshi tumusigurira mu majambo asanzwe mbega business ni iki business si ibintu bigoye business no gufata ikintu cyari ngaha ukacugishira ngaha ikintu no gukura ikintu ngaha muri ville ukacukijana muri quartier ugikuye muri ville ku gihombi muri quartier ucugishira kuri 1500 iyo niyo business iyindi nsiguro ya business ni gutorera inyishu ikintu wewe reka kuraba ibintu bigoye cyane banza wihere ko wewe dufate kuri umusore nturonka umwanya wo ku ibintu by'ama fast food aya ma idea yaje gute wewe uriraba cyane umujumura ariko arabaho ukiraba je ndumujene sindonka umwanya wo guteka kenshi birangora reka nige ukuntu noterateranya utuntu kugira ndaba akantu nokora nze ndashira mu nda hama sinishwe n'inzara kuko simfise umwanya wo guteka nama ndi ku nzira wewe niwamara gutorera inyishu ikibazo ciwawe ico kibazo uzosanga ugihuje n'abandi bantu benshi kuko ico kibazo ufise ntihabuze abantu igihumbi ngaha mu gisagara ca Bujumbura bagifise banzu utorere inyishu ikibazo cawe ico kibazo cawe uzoca wisanga hari abantu 200 bagifise ayo n'amafaranga uzo buri kurinjiza kenshi rero nkiyo turiko turabahera ngaho uca wumva umuntu narinzi yuko atakintu kimwe nokora kumbe hari ibintu byinshi nokora kumbe business nuko imeze kumbe nuko umuntu akora ukaca usanga mu nyuma aragiye aravyiyumviriye ko ngo naratanguye ngo ubu unatanguje ngo imifuka ibiringe y'amakara ubu ngeze kuri ibi ubu byateye imbere hari umuntu duheruka kuganira no mugenzi wanje wa hafi yatanguye kwiga gukora ibitumbura yaguze ifarini aja kuri YouTube arafata amanote bateranya iki bashira kiki baca bakora ikiziki yaranampamagaye ndaja kumviriza ibitumbura n'icapati yakoze biraryoshe gusumbya ibyapati bindi mwahora mugura mu kibano tuvuga nanewe urindiriye iki ko muhira ruguru bakurungikira 100,000 200,000 kubera ko utokoresha ivyo bihumbi jana ugakreya akantu gatoya ugatangura ukinjiza amafaranga rega naho byo bibihumbi 5 inyungu ntiyigera ibantu igikuru yuri ku gikogwa hariho motivation uronka gusumbya wa muntu yirirwa yicaye muhira ego naho re abantu benshi batugana baba batazi nohera hehe bigende gute okay uyu munsi twebwe turi mu gihugu kikiri mu nzira y'amajambere biracagorana ibintu bimwe na bimwe nkuko twami tubivuga mugabo muri urugwaruka nyene ushobora gusanga no munsi umuntu arenze imyaka 35 akiri mu ishuri adufate ko ari muri kaminuza mugabo ntaramenye ukuntu ibihumbi 10 nyuma y'ukwezi vyotanga igihumbi tuhangira ibihumbi 11 mugabo twakubitira ngaho Burayi dusanga akana gatoya kiga primaire kavuye kwijuri karafise akantu kako kazawugira gashobora gutanga akantu abo bantu ubu niba ariko baracirirwa imyaka niriki irabajana ataco barakora akamotivation kuri bo ku kijanye no gucererwa sinovuga ngo baracerewe kuko hariho fast food yitwa KFC umutama yari mu gisoda hama mu nyuma agiye gukukuruka acaribuka yuko hariho ikintu yarazi gukora gusumbya ibindi arazi guteka inkoko kati naho ndumutama reka ngerageze ndabe acatangura uko nyene akora iyo franchise no musi KFC ahantu hose iravuga nta myaka nimwe twovuga ngo yo ku ego ukiri muto ufise inguvu nyinshi cyane zo kugira zo gukora amakosa menshi kuko homme de changement hariho imyaka ugera ukabutemerewe gukora amakosa bisaba ko ukora ikintu uzi ariko twe tukiri imiyabaga urakora ubwa mbere bikanka ubwa kabiri urafise imyaka 10-15 yo gukora amahesheke ariko hari washaka nano utwenga
ntawo gutwenga kuko nkuno munsi urabona abavyeyi bacu benshi baja kwibuka gukora business bageze mu myaka 65 ukaca wiyumvira none iyo yatangura kwiyumvira gukora business afise imyaka 20 dufate ko imyaka 8 ya mbere yari yo guhomba iyindi myaka ikurikira yari kuba yateye imbere ariko ufise imyaka 65 70 ushaka gutangura business rimwe na rimwe uca usanga bigoranye sinovuga ngo baracera inguvu z'umubiri ziba zaranze inguvu z'umubiri donc ziba zatangura ego ku muntu afise imyaka 30 atazi ukuntu ibihumbi 10 yo bivyaza ibihumbi 11 inyuma y'ukwezi sinovuga ngo yaracerewe kuko imyaka 30 si myinshi aracara umujene gusa vyari vyiza yuko areka kwirengagiza kuko kenshi rega biva mu kwirengagiza ko cyo ivyo ntavyo nkeneye ivyo bintu vy'ama business ngo ntavyo nkeneye ngo vyari vyakera ariko igihe tugenzemo uno munsi business irahamba kera business wumva umenga ni y'abantu bataciye ku ntebe y'ishuri ni y'abantu bataraba intellectuel ariko uno munsi business abantu biza bariko barayikora cyane none est-ce que nibishoboka urabona umunsi ugizwe n'amasaha 24 bari yabongereza nibo batubwira ngo time is money ubwo twebwe iwacu sinzi ko time ari umwanya sinzi ko ari amafaranga ariko none birashoboka est-ce que nibishoboka ko umuntu yo kwiga akora hari abantu bamwe batabiye kubikora kandi umunsi arakarorero mugabo ku munsi ugizwe n'amasaha 24 none 24 ugira umuntu arakoresha mu ishuri yose none yo kwiga kuruhukamo makeya yandi kuyigamwa yandi birakunda cyane hari umunyakameruni yitwa Valère irindi zina ndagibagiye yanditse igitabo ngo un pied à l'école un pied dans le business fata ukuguru kumwe ugushire muri business ukundi kwishura uzurabe kenshi abanyeshuri benshi ngahe Bujumbura afata amaguru abiri yose akayakubita muri kaminuza ishure riheze amaguru yose acadugana ruguru ariko ufashe ukuguru kumwe ukagushira muri kwishuri 14 uratashe ukundi kuguru nako ugushize muri business ishure ni ryahera uzocugira iki uzocuraba ukuntu ushobora kuguma ngaha mu gisagara ca Bujumbura si ngombwa ariko kuguma ngaha Bujumbura si ngombwa gukorera ngaha Bujumbura ashobora no gukorera ruguru ukanabaye mugabo basi uzoburi kurakora ego uvuze ati twese dufise amasaha 28 mbega umuntu ntiyo kwiga ariko aranakora birakunda neza cyane ariko ikibazo dufise ntituzi gukoresha umwanya dukoresha umwanya nabi ntidufise iyo turiko turava niyo turiko turaja kuko nk'akarorero jewe nimba naje ngaha muri ville hari ibintu byanzanye sinoca mpura n'umugenzi twahuye kera ngo urumva ngo tugende kunwa iyo programme ntayo nari mfise tuce tumarana umunsi wose turiko turatera inkuru turiko turaba filme ntivyari muri programme yiwanje ntibiri muri gahunda kutagira rero intumbero n'ama objectif ushaka gushikako bica bituma umera nk'akatsi nk'igiubi mu muyaga kuko we uzi ico ushaka uzomenya niwinjira muri bibliothèque igitabo uzoja gusoma vision simplifies life udafise vision ubuzima bwawe usanga ari kibazo hanini naho biva no kutamenya gukoresha umwanya gufata ingingo wewe nimba ta gahunda dufitanye ndaje kuramutsa biroroshe cyane mbwira ati nta programme twari dufitanye reka uzogaruka ikindi gihe biroroshe umuntu ntababara ariko kubera umenga dufise umwanya wose nje kuramutsa muhira tusha twirirwana gahunda wari ufise zo cyuheba naho kenshi bipfira okay kumbure tujya kurangiza hari aba diaspora fatire ku barundi baba mu mahanga baba bashaka nabo nyene kuzana imitahe mu Burundi mu bakeneye coaching barimo abantu bashaka kubafasha ngo mufasha bari ngaha nta kibazo abantu bari dans la diaspora kenshi baratinya kuzana n'imitahe ngaha kubera avuga ati mbega tuzokorana n'abandi mbe nzobigenza gute kuko kuronka abantu bari seriye mu bashobora gukorana kenshi kiraba ikibazo abantu rero bari dans la diaspora ikintu cyambere nababwira nibazane ayo mafaranga bariko baraca bayazana ariko ntibafe gukorana n'abantu bari bo bose kuko ubugirigiri bugira babiri arabe umuntu bokorana ari ngaha sur terrain hamwe ibintu vyo azoshobore kugira iki ashobore kubikurikirana neza kino risque rien n'a rien none nimba ufise ubwoba yuko woshobora kubura amafaranga rega niho bipfira uri kurondera security impamvu tudatera imbere nuko twamaze turondera security kenshi uzurabe uri kurahanuza nk'abantu batazi ibintu vya business arakubaza ico kintu uri kurakora uri sire yuko 500,000 azokwama yabonetse ivyo bintu byo kubasire ntibikenewe kuko
iyo ugiye ndavuga ati uhasanga ibindi umuntu yikorera utwiwe niwe muntu kenshi usanga yizera Imana cyane kuko wowe urafata umuriyoni wawe imiliyoni zibiri ushize ngaho ushize ibidandazwa ngaho nta kontra mwasinyanye n'abakiriya yuko bazoza ariko urizera yuko bizogenda neza no musi nimba waronse umuriyoni kundi kwezi ntuzi ko bizogenda ariko kukuntu kwa muri kuriyumvira ngo security ngo ayangwa azokoma yaje ngo yazakoma yaje naho bipfira yuko umwaka wose uzohera utararenza 600,000 umuriyoni ariko ufashe iyo risk ndashize amafaranga nivyagenda neza ni sawa nivyagenda nabi naho ntuzobuhombye kuko ni wafata umuriyoni ukawushira muri business yawe igahomba erega ntuhombye wize waronse icigwa amayesheke rero nayo nyene aragufasha ariko kubera bivanye no kukuntu twagiye kwishure usanga himuka umuntu adafise esheke mbere bizi ko umuntu afise esheke atimuka mu ishuri batumuja muri repêchage bakakugira délibération ariko kuri bulletin usanga ata esheke nimwe ufise iyo myaka myinshi twamaze kwishura wipfuza rero ko no ngaha mu buzima wo kwimuka ata esheke ufise suko gipanze aha mu buzima esheke kuyindi uri kuravansa kuko uvuga ati nashize business mu kintu ntazi ntatahura ufata miliyoni 10 ushize mu gitayeri nta bumenyi ufise mu gitayeri yose yaciye ahomba wahejeje kwiga nimba uri umurimyi shira mu burimyi nico kintu metriza hama bigenda uko numva ari ico novuga kubera iki keshi nekeje abantu usanga barize aribo usanga bari imbere mu kugira ubwoba bwinshi mu gushinga imitahe nico nariko ndavuga ni urabona umuntu kugira amara amashure ushizemo n'imyaka wahitiye usanga ari imyaka 200 ku ntebe y'ishure none obidishanje imyaka 200 umaze kwishura bamye bagushira imisi yose muri ya monde ya security umwe wese akora twiwe inyishu interrogation examen uranyegeza urikorana uravyumva none ariko ni vyiza ni igipimo c'ubwonko nyene ko kwikorana ni vyiza biratuma igipimo c'ubwonko ariko ucuza no mu buzima bwa misi yose ushake kwikorana kandi ntibikunda ushatse kwikorana ufise ivyiyumviro ntufise amafaranga urakenera umuntu azoshira amafaranga muri iyo business yiwawe ahandi naho nico nari mpejeje kuvuga ntitumenyereye esheke mera mashi ariko wa wundi abo wanyuma ucumengo nta kintu azovanwa mu buzima kuko wewe yama yatutswe aramenyereye ubuzima bugoye umuntu rero kenshi yize ashitse muri ubu buzima busanzwe aca asanga biratandukanye na ryashure hoho na mayesheke kuyandi Thomas Edison umutipe yakoze itara ampule yananiwe inshuro zingahe igihumbi n'izindi abamenyesha makuru baramubajije none Thomas Edison ni gute ushobora kunanirwa inshuro zingana nkuko ukaguma wabikoze yabishuye ijambo ryoroshe sinananiwe inshuro igihumbi n'izindi ahubwo naciye mu nzira igihumbi zidashika kugira nshike ku nzira ishika nuko bimeze rero twebwe je narize twebwe kenshi twaciye ku ntebe y'ishure turafise ubwoba bwinshi cyane bwo guhomba byo hava bihomba ikindi naco ibiharuro byinshi gose gerageje kwihweza mu Burundi ekonomi yaho imeze uko urabona abantu bafise pouvoir d'achat bashobora kugura nibi ukacukarikira ugakarikira ukacuvuga ati ibi bintu ntivyokunda ariko wa muntu wahari yarugura atize wewe yakubise kuri tele byahombye yaciye afata amafaranga yiwe ayagabura muri business zitatu acaraba ati iyi ndeye ko ndayiraba niyo no kongerezamwe amafaranga menshi ukaca usanga yateye imbere nuko rero bimeze hari umugwiza atunga bamwita Simbare nagize Imana yitavye Imana tumaze kuganira niwe yambwiye amajambo akomakomeye aganisha ku butunzi we yambwiye yuko kenshi na kenshi gituma abantu batize cyane aribo bagira réussite muri buno buzima ati nabiharuro bagira kubera ko wo bigira cyane ntubigire kuri tele n'ubundi uzohuriyeho n'ivyo utazi kandi nyishu n'ubundi uzotorera kuri tele donc abandi rero yavuga ko abantu bize batinya gukora urudandazwa batinya guhomba ngo reka tubanze tubitegure neza muri teori ku rupapuro neza business plan neza idahomba business plan ni vyiza kuyikora muga n'ubundi ni wagera kuri tele uzohuriyeho n'ivyo utigize utegura yego ya nuko je nibaza ko kiganiro twokigarukiriza hano kandi
nagushimira cyane kuba wemeye gusangiza abarundi bino vyiyumviro ngira ngo abazokenera turasiga ka contact nta kibazo babarondere muga hari cyo tugiye tutavuze ko muri cyagikenewe ni byinshi twavuga ariko nibaza yuko twavuze ibintu nyamukuru yego twavuze ibintu nyamukuru ari uwumva yumvise burya muri kiganiro tugize hariho ivyiyumviro byinshi umuntu azovyumviriza bizoshobora kumufasha nkuko babivuze umuntu azoba akeneye byinshi kandi si ryanyuma nzogaruka n'ikindi gihe kandi muzontumira kuko ndaryoherwa cyane iyo ariko ndasangiza ivyiyumviro byanje bizogirira akamaro kandi murakoze cyane karibu cyane n'ikindi gihe dushimire cyane bafashe umwanya bari abakino kiganiro tubasabe no kugisangiza inshuti n'abagenzi tubabwire ko kuri Agaciro Media niyo platforme uza ukigira kiterambere mu mashuri ibyo batwigisha ni byiza muga ni batwigisha kugwiza ifaranga canke kuvyaza ifaranga irindi ama eglise atwigisha iyobokamana imijyanye katwigisha kubaho none iri terambere tuzogigirahe Agaciro Media basira hari nuko ndabashimiye mwari kumwe nawo mdishanyima bye bye